Umuntu TV tubitayeho. Cyatumye dushiraho runo rubuga nuko habaho n'abayasharani b'ibinyoma. Ubw'ivyo twashimye kuvuga tuti rero tugomba kwerekana abayasharani b'ukuri. Abayasharani no kuvuga abo kwa Yeshuruni, abandi bakabavuga bati Abisirayeli. Rero twerekana abo kwa Yeshuruni b'ukuri. Yeshuruni riri muri Bibiliya nkuko twabitanze. Abatubaza bati Yeshuruni bisigura iki? Nukuvuga hari gihe baba basomye kuko riri muri Bibiliya mugabo ntibagiteho, bigatuma batarishira muri ntibate, nukuvuga mu bwenge, rikaca ribasiga. Ariko Yeshuruni risanzwe riri muri Bibiliya, mbere rivugwa n'abavugishwa batari bake. Ubw'ibyo ni izina ryiza kandi ry'ukuri ryo kwa Yakobo. Rero tukaca tuvuga tuti twebwe turabo kwa Yakobo, turabo kwa Yeshuruni. Bakunzi bacu muri hirya no hino mu mihingo itandukanye, ndabagumbiriye cyane, mbakunze, nshimishwa kandi nuko murushirizaho kudutega yompi, munasangiza ibiganiro tubashikiriza ku nshuti zanyu kugira ngo twese turushirizeho kwigira hamwe. Nikaze muri iki kiganiro Imirindi. Uyu munsi kandi nanone tugiye kongera kurabira hamwe abana ba Musumbavyose abaribo ni bande. Ni ikiganiro mushikirizwa nanje Rukundo, mwagiteguriwe na Bucumi Isaka. Ndabaha ikaze mwese dusangire ku vyiza. Reka ndabihere mwiriwe. Ego abandi mwaramutse bivanye naho uwari we wese aherereye. Iki cigwa cacu umutwe waco uvuga ngo abana ba Musumbavyose. Mu yandi majambo, abana b'Imana ni bande? Abana ba Musumbavyose ni bande? Twagiteguye kubera ubutumwa bw'abanyamahanga batuzaniye bwerekana yuko uwizera wese aca hinduka, acaba umwana wa Musumbavyose, yaba Ishumayeli, yaba Hima, yaba gende kubisoma Zaburi 83. Murashobora kubona urutonde rw'abanyamahanga. Zaburi 83 uhereye 2 gushika kuri 12. Murashobora kubona urutonde rw'abanyamahanga nabahe, ukuntu bagira inama yo gukuraho abana ba Musumbavyose kugira ngo ntibasubire kwitwa abana ba Musumbavyose, ahubwo bitwe abantu nkuko amahanga yitwa na Bibiliya. Rero no kuvuga bakaca rero bishiramwo abo banyamahanga ati ko twababomoye tukabakuraho, rero uwizera wese tubifonde yuko acaba umwana wa Musumbavyose. Yaba ayo mahanga yose, Edomu, Ishumayeli, Hima, Moabu, Hagari ndetse n'abandi. Tumaze kubibona uko turiko twiga ubutumwa, tubona yuko ntibishoboka, nta munsi n'umwe bishoboka. Abiswe abana ba Musumbavyose bafise ukuntu baremye,
kubera amahanga yose ntaremwe cyo kimwe aratandukanye ayo mahanga. Nubwo bamwe bavuye kuri Adamu, hariho n'abandi batigeze bava kuri Adamu bagiye kuboneka mu bundi buryo. Ari uko hari igitabo muri Matayo kivuga ngo Uhoraho yarateye imbuto, mugabo ngo umwansi nawe ngo aza kubiba muri uwo murima Uhoraho yateye. Umucunguzi akaca abandanya avuga ngo abo Uhoraho yateye ni abana bamusumba byose, abo nabo batewe n'umugwanizi ni abana b'umugwanizi. Mugabo tugomba kuzokwiga muri iki cigwa, hariho abantu babonetse ukundi batavuye kuri Adamu. Hariho n'abavuye kuri Adamu muga bakuwe kuba abana ba Adamu, ariko bobo bazoba mu bwami bwo mwijuru. Hariho rero n'abandi bobo twarabize, bobo Bibiliya yerekana yuko bakuweko, kuko ngo ahabo mwijuru ntihasubiye kuboneka, nubwo basubiye kubaho mw'isi y'inyuma y'umwuzure, mugabo ahabo mwijuru ntibazosubira kuhabona. Rero muzodukurikirane kugira ngo twige abo bandi bana bavuye kuri Adamu, kubera Adamu yego yaravyaye, ariko si bose baboneka mw'isi uno munsi bamunse kuri Adamu. Bibiliya iravyerekana neza. Abo nabo tuzobiga mu nyuma duhejeje ikicigwa cy'abana bamusumba byose. Aba bana bamusumba byose turiko twiga, bobo bafise urutonde rwabo rutigeze ruhinduka, ntibigeze bahinduka uhereye muri Edeni ku mukurambere wabo yitwa Adamu, ukaza gushika ku mwuzure. Bobo ntibigeze bapfa, barabayeho gushika uno munsi. Nuko vuga waba urukoba rwabo, haba uko bateye, haba indemano yabo, haba imibereho yabo, mbere n'ibyagezwe ntibyigeze bihinduka. Bagumye bari original, bagumye bari abantu b'inyamo, ntibigeze bahinduka n'umwanya na mutoyi. Bagumye bari uruhererekane gushika ku mucunguzi wacu Immanuel, ndetse n'igihugu cyose cyitwa yuko ari icy'ubwo bwoko. Kubw'ibyo ari nacyo gituma bashoboye no kuba bacibwako, no kuvuga ayandi moko aca kuri ubwo bwoko kugira ngo ashobore kongera kubaho mu gihe cy'inyuma y'umwuzure. Dufise intuzeye igisomwa cy'urufatiro, igisomwa nyamukuru twakuyemwo abo bana bamusumba byose, naco sikindi gisomwa kiretse yuko ari Itanguriro igice cya 6 ku murongo wa 4. Itanguriro igice cya 6 ku murongo wa 4. Icyo gice cya 6 umurongo wa 4 w'Itanguriro kitwereka abantu baba muri Edeni. Abantu baba muri Edeni bari bangahe? Dusubiyemwo kugisoma mu Kinyarwanda, Itanguriro 6:4 havuga ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mw'isi, no mu gihe cyo hanyuma abana bamusumba byose bamaze kurongora abakobwa b'abantu,
babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari ibirangira. Mu Cyongereza King James ni Itanguriro 6:4 niho bitomoreka cyane, havuga ngo there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them. The same became mighty men, which were of old, men of renown. Bisigura neza mu Kirundi yuko hari hasanzwe hariho abantu banini kw'isi. Kuvuga kw'isi hari hasanzwe hariho abantu banini muri ico gihe, mbere n'inyuma y'ico gihe, igihe abana bamusumba byose barongorana n'abana b'abantu bakabavyara ko abana, abo bana nabo nyene bahindutse abantu bakomeye, mbere abantu barurangiranwa. Mu nsiguro yayo nyezina havuga ngo hari hasanzwe hariho abazungu muri ico gihe, mbere n'inyuma yaho abana ba Seti umwana wa Adamu, abo bana bagiye kwiroha bakarongorana n'abana bo kwa Kayini, maze abo bana bavutse ari bivyagwa hagati y'abana ba Seti nabo kwa Kayini, nabo baba abantu barurangiranwa muri ico gihe cyo muri Edeni. Ndasubiramo insiguro. Hari hasanzwe hariho abantu bitwa abazungu muri Edeni, imbere mbere n'inyuma yaho abana bo kwa Seti barongoraniye n'abana bo kwa Kayini bakabyara ibivyagwa, abametisi canke imvivange by'abana. Ivyo bivange by'abana navyo bihinduka kandi abantu bakomeye muri ico gihe cyo muri Edeni. Iyo niyo nsiguro. Bisigurwa yuko hariho abantu bane abazungu bari basanzwe bariho, hanyuma hakabaho n'abana bakomotse kuri Adamu baciye kuri Seti, hakabaho kandi n'abana bakomotse kuri Kayini wa Adamu. Tuzovyerekana neza inyuma y'iki cigwa. Hanyuma hakaca habaho n'uruvyaro rw'ibivyagwa hagati y'abana ba Seti n'abana bo kwande bo kwa Kayini. Rero twamaze kwiga abo bazungu bari basanzwe bahari ico gihe. Ico cigwa twarakirangije. Hanyuma rero icigwa tugezeko ni iki cigwa cy'aba bana bamusumba byose. Nsiguye yuko ari abana bo kwa Seti. Seti mwene Adamu, Seti umwana
agira gatatu wa Adamu. Abo bana bo kwa Seti nibo babandanije bavamwo ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo ariwe mu Yasharani. Urwo rutonde ntigwigeze rupfa ngo ruveho, rwagumyeho gushika na bugingo n'uno munsi. Arico gituma tuvuga tuti abana ba Musumbavyose uno munsi naba aye. Urutonde Bibiliya irashobora kugwerekana neza, turaza kurubashirirako muri Luka 3 rubereke abo bana ba Musumbavyose urukurikirane rwabo. Mu kumera nk'abasubiramwo, bivanye n'ukuntu abantu benshi basigura uwo murongo w'Itanguriro 6:4 bagakoresha igitabo cya Enoke. Igitabo cya Enoke Bibiliya irakivuga hariya muri Yuda 1 ku murongo wa 14 niho igitabo cya Enoke kivugwa yuko Enoke yavugishijwe. Kubw'ivyo hariho igitabo cya Enoke. Twarabasiguriye Enoke igitabo ciwe gitangurwa gute, gifatiye kuki, kubera iki avuga uko abivuga muri ico gitabo. Byose twaravyerekanye, turerekana n'ukuntu abantu basigura uwo murongo bakoresheje ico gitabo, bakaza kwita aba bana ba Musumbavyose baje kurongorana nabo kwa Kayini, kuko babasigura bavuga yuko ari abamarayika bavejuru bakorotse bava mwijuru bakipfuza abana b'abantu bo kwa Adamu kugira ngo bironkere abagore muri bo hama babyarane nabo abana. Ibyo twarabisiguye dukoresheje igitabo cya Adamu na Eva cya 2, ukuntu Adamu abivuga, ukuntu abo bamarayika ni bande. Ahenshi twasanze bafise se wabo yitwa Yaredi nawe akaba yari muri urwo ruvyaro rwo kwa Seti. Rero abo bana ba Musumbavyose bavugwa yuko ari abamarayika bava mu ijuru bagakoroka. Twarabiberetse neza yuko atari abamarayika nk'uko twigishijwe iby'abamarayika, ahubwo ari abana bamutse kuri Adamu Seti Yaredi, kubandanya ba Enoke, kubandanya ba Nowa, kubandanya ndetse no gushika kuba Yasharani. Urutonde rwose twararuberetse, turabereka neza iby'abamarayika. Abo bantu bavuye kuri Yaredi s'abantu basanzwe, n'abantu bakomeye cyane, bere naho bapima DNA ADN ntibahuje amaraso n'abandi, ntibakomeye nk'abandi bantu. Emwe ni aba original nyene, n'abantu bakunze gufatwa ngo bakomereye ibikorwa, bakomereye izuba, ngo bakwiye gukora, bagakoreshwa batanahembwa kubwo kubakengera, babakura ko ivyabo bakabatitura, kandi ivyo bakabigira kubera ishari ry'ukuntu baremwe neza, ry'ukuntu baremwe uhoraho baregereye kuzuba kugira ngo bakomerere izuba. Uhoraho yabaremye bakomereye ibikorwa kubera yabahaye kuganza isi no kuyikorera no kuyikorera ibikorwa. Kubw'ivyo kuko uhoraho yabaremye abaregereye kw'ivyo, ayandi mahanga kabagirira ishari kubw'ivyo bintu, ndetse nuko bitwa abana ba Musumbavyose. Nukuvuga bafise amahanga yandi afise
ibintu babagiriza, babahora, bababoneramwo kugira ngo bashobore kubikiza mu buryo nk'ubwo. Mw'ijambo rimwe babafitira ishari ryo kwitwa abana ba Musumbavyose, ari naco gituma babagira uko bishakiye uko ariko kose. Kubw'ibyo abo bana ba Musumbavyose, reka dushireho inyandiko zerekana urwo ruhererekane kugira ngo tugwisomere. Iyo usomye kino gitabo cya Luka, ni Luka igice cya 3 umurongo wa 23, usome ushitse ku 38, herekana uru rutonde duhejeje kuvuga werekana abana ba Musumbavyose. Uru rutonde ruhera ku mutwe w'amajambo uvuga ngo basekuruza ba Yesu, basekuruza ba Yesu. Iri jambo Yesu rikureho kuko ni kizira cy'ubuyobe gihagaze ahera. Rero ugomba gusoma, usome utahura cyangwa usome wiyubara. Fata aho hari Yesu hashire Ayimanu wa haya, bamwe bavuga ngo Emmanuel. Hanyuma rero tubandanije urutonde rw'abana ba Musumbavyose, uhereye ku mucunguzi havuga ngo aho Ayimanu wa haya yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse, kandi biyumvira ko yari mwene Yosefu. Baratanguye urutonde: Yosefu mwene Heri, Heri mwene Matati, Matati mwene Lewi, Lewi mwene Meruki, Meruki mwene Yonayi, Yonayi mwene Yosefu, Yosefu mwene Matatiya, Matatiya mwene Amosi, Amosi mwene Nahumu, Nahumu mwene Esiri, Esiri mwene Nagayi, Nagayi mwene Mati, Mati mwene Matatiya, Matatiya mwene Semeyini, Semeyini mwene Yoseki, Yoseki mwene Yoda, Yoda mwene Yohanani, Yohanani mwene Lesa, Lesa mwene Zerubabeli, Zerubabeli mwene Sharutiyeli, Sharutiyeli mwene Neri, Neri mwene Meruki, Meruki mwene Adi, Adi mwene Kosamu, Kosamu mwene Elmadamu, Elmadamu mwene Eri, Eri mwene Yesu, Yesu mwene Eliezeri, Eliezeri mwene Yorimu, Yorimu mwene Matati, Matati mwene Lewi, Lewi mwene Simeyoni, Simeyoni mwene Yuda, Yuda mwene Yosefu, Yosefu mwene Yonamu, Yonamu mwene Eliakimu, Eliakimu mwene Mereya, Mereya mwene Mena, Mena mwene Matata, Matata mwene Natani, Natani mwene Daudi, Daudi mwene Isai, Isai mwene Obedi, Obedi mwene Boaz, Boazi mwene Salumoni, Salumoni mwene Nahasoni, Nahasoni mwene Aminadabu, Aminadabu mwene Aruni, Aruni mwene Hosironi, Hesironi mwene Peresi, Peresi mwene Yuda, Yuda mwene Yakobo, Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu, Aburahamu mwene Tera, Tera mwene Nahori, Nahori mwene Serugi, Serugi mwene Reyu, Reyu mwene Peregi, Peregi mwene Eberi, Eberi mwene Shera, Shera mwene Kainani, Kainani mwene Arpakisadi, Arpakisadi mwene Shemu,
dushike ngaha kuri Shemu tumere nk'abaruhuka gatoyi. Uwo Shemu ni umwe mu bahungu batatu bo kwa Nowa. Hariho Shemu, hakabaho Yafeti, hakabaho kandi na Hamu. Aba n'abantu bakize umwuzure. No kuvuga aba bantu bashoboye kuba bazi ivyo muri Edeni kubera barabaye muri Edeni. Aba bantu batatu, ndetse si batatu bari 8, harimwo abakenyezi babo, hakabamwo n'ubu yitwa Nowa. Rero abo bari abantu original bo muri Edeni kandi bazi ibyo muri Edeni. Mugabo igisekuru c'umucunguzi cyane cy'abana bamusumba byose, Bibiliya iri kidondagura, nta handi gishimye guca ku mugabo yitwa Shemu. Uwo mugabo rero Shemu ari mu rutonde rw'abana bamusumba byose. Reka rero tubandanye aho twari tugeze kuri mwene Shemu mwene Nowa. Tugeze ku murongo wa 36. Avuga ngo Kainani mwene Arupakisadi mwene Shemu mwene Nowa. Tuce tubandanya. Nowa mwene Lameki mwene Metusela mwene Henoki mwene Yaredi mwene Mahalaleli mwene Kainani mwene Enoshi mwene Seti mwene Adamu wa umusumba byose. Somye mu gitabo cy'icyongereza King James Version, hagenda havuga ngo umwana wa naka. Ushitse kuri Adamu hakavuga ngo Adamu umwana wa musumba byose. Muga mu Kirundi bashimye kuvuga ngo Adamu wa musumba byose, mu gishingo cyo kuvuga Adamu umwana wa musumba byose. Uru rutonde rero nigo rugize abana bamusumba byose. Nkuko twumvise harimwo Yaredi, tukumva kandi harimwo Seti. Urubyaro rwa Seti rero nigo abantu benshi bakunze kwita yuko ari abamarayika mvejuru bagiye kurongora abana b'abantu, ariko siko bisigurwa. Abo bamarayika bitwa abamarayika mvejuru bari aba bana bamutse kuri Seti wa Adamu uhoraho. Abo bana bo kwa Seti nibo biroshe mu bana bo kwa Kaini, bavyara ibivyarane, kuvuga bagenda gucanga ubwoko. Rero runo rutonde ruvuzwe na Bibiliya. Uru utarurimwo ntushobora kurushigwamwo. Ntushobora kurushigwamwo haba n'ukwizera canke haba n'ubutumwa. Nukuvuga ubutumwa ntibushobora kurugushiramwo utaciye muri runo ruvyaro, kandi haba no kwizera ntibishobora kugushira muri runo rutonde, muri runo ruvyaro rw'igisekuru igisekuru c'umucunguzi canke rw'umucunguzi. Kuvuga
twahereye ku mucunguzi wenyine ubwiwe. Umucunguzi yagiye kuboneka avuye mu bayasharani nk'uko byanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 18, 15 na gushika 18, yuko ategerezwa kuvuka aciye muri ubwo bwoko, no kuvuga afise ubwo bwoko bw'aba bantu. Rero uhereye ku mucunguzi ukagenda uciye kuri Shemu ukabandanya gushika kuri Adamu, uve kuri Adamu uce kuri Shemu kubandanya gushika ku mucunguzi. Utari muri urwo rutonde ntushobora kwitwa umwana wa Musumba byose. Ntushobora kwitwa umwana wa Musumba byose. Bamwe bavuga ngo abana b'Imana. Nkuko mpigiye kubivuga, ubutumwa ntibushobora kugushira kuba umwana w'Imana utaciye kuri runo rutonde rwo muri Luka 3:23 gushika 3:8. Kandi ukwizera ntikwigera kuguhindura ngo kwigere kugushira muri runo rutonde rwo kwitwa abana b'Imana. Nukuvuga mvugo nziza, abana ba Musumba byose. Gusa ikintu wemerewe naho nyene muri iyi yindi miryango ibiri isigaye. Imiryango ibiri isigaye ni yahe? Ni Hamu, uwundi ni Yafeti. Muri aba bantu babiri bemerewe kwitwa abantu b'Uhoraho cyonyene. Wizere ntiwizere, utegerezwa kuba mu bantu b'Uhoraho, ibiremwa by'Uhoraho, abo Uhoraho yaremye canke yasizeho, mugabo udashobora kwitwa umwana wande wa Musumba byose. Ariko muri uru rutonde rwaruka hoho, naho wocumura, naho wokora iki, ubandanya kwitwa umwana wa Musumba byose, kuko ushobora kugwa mugu kavyuka, uvyukira mwagwa rutonde nyene, uvyukira mwaba abana ba Musumba byose. Ntucu hinduka ngube ubundi bwoko, uguma uri bwa bwoko nyene. Kubw'ivyo wivange ntiwivange, uri muri rwa rutonde kandi uri umwana wa Musumba byose. Wewe nturi umuntu wa Musumba byose. Ariko mubo kwa Hamu bitwa abantu ba Musumba byose. Mubo kwa Yafeti bobo babwiwe yuko bazokwibera mu mahema yabo kwa Shemu. Bifise iyindi siguro ntashobora gutanga muri aka kanya. Kubw'ivyo nuko utari muri runo rutonde, naho wo kwiraba ingwa, naho wogenda gusengera mu butayu canke mu bugaragwa, ukisonzesha ibihe byawe by'ukubaho kose, ntushobora kugira gute guhinduka ngo ube umwana canke ishamvu yande ya Musumba byose. Wewe ico wemerewe nukuba umuntu wande wa Musumba byose. Abana b'abantu ntibashobora kwitwa abana ba Musumba byose utaciye kuri urwo rutonde rw'ico gisekuru cy'umucunguzi. Yesaya 19:24 gushika 25 havuga ngo uwo munsi abayasharani bazoba aba gatatu kuri Egiputa na Ashuri bo guhesha isi umugisha. 25
mwibuke aho hejuru havuze yuko abayasharani bazoba aba gatatu. Bifise insiguro. Pawulo atwagwa mu ijuru rya gatatu, Abikorinto ba kabiri 12 rimwe gushika kuri 4. Pawulo atwagwa mu ijuru ry'Uhoraho rifise igiharuro gatatu, hariho amajuru atatu, irya mbere, irya kabiri n'irya gatatu. Pawulo rero agirirwa amahirwe yo gutwagwa mu ijuru. Iryo juru naryo yagiyemwo usomye aho ndaguhaye Abikorinto ba kabiri 12 rimwe gushika kuri 4. Pawulo yagiriwe amahirwe yo gutwagwa mu iryo juru rya gatatu mu buryo bwo kwerekwa canke mu buryo bw'impwemu. Bayasharani nabo bazoba aba gatatu, no kuvuga aho bazoba aha gatatu. Ijuru ry'Uhoraho ni ijuru rya gatatu, no kuvuga abayasharani bazoba mu ijuru ry'Uhoraho. Mbandanije Yesaya 19:2-5, kuko Uhoraho nyene ingabo ahaye umugisha, abahaye umugisha ati abantu banje b'Abanyegiputa. Murumva Abanyegiputa biswe abantu, n'Abashuri imirimo y'ibintoke zanje, Abashuri ibiremwa vyanje, n'Abisirayeli gakondo yanje bahigwe bagira umugisha. No kuvuga Abisirayeli ishamvu y'Uhoraho. Izina ishamvu y'Uhoraho nico kimwe abana b'Uhoraho. No kuvuga aba bantu murumva ko batandukanye, Uhoraho arabatandukanya. Kubw'ivyo niko bimeze, abantu b'Uhoraho hamwe n'abana bamusumba byose. Iki gihe ni igihe cyo mwijuru. Iki gihe cyo mwijuru hariho abemerewe kwitwa abana bamusumba byose, aribo ishamvu canke gakondo ya musumba byose. Ariho Uhora yaciye ashiraho karangura yuko ari abayasharani, hanyuma hakabaho n'ibiremwa, n'abantu bakitwa abantu b'Uhoraho canke bakitwa ibiremwa by'Uhoraho. Abo nabo nabo ku muhungu wande, nabo ku muhungu wa Hamu, kubera Hamu niwe yavyaye Egiputa, kandi Hamu niwe yavyaye Ashuri. No kuvuga ababa muri Siriya muri ico gihe. Iki gihe c'Abanyegiputa bafashe ico gihugu, harimwo Abafilisitiya bose nabo kwa Hamu, abo bose kandi n'abantu birabura biswe abantu b'Uhoraho canke ibiremwa by'Uhoraho. Hanyuma hakabaho n'ishamvu y'Uhoraho, aribo bana bamusumba byose, bazoba aha gatatu, kuvuga baba hafi y'Uhoraho. Igitumye nzanye iyi mirongo, nagombye kugira ngo nshobore kubereka yuko rujya rutonde rwo muri Luka, hariho benshi mutashoboye kumva kuko batagiye kuba muri Yeshuruni, ariko bose kubera bari kuri urwo rutonde, abo babyaye bose, abuzukuru n'abuzukuruza, uhereye kwabo bitwa ngo nabo kwa Shemu, bose bitwa abana bamusumba byose. Utari muri urwo rutonde canke mu mbyaro zagiye zishamika zigenda hirya no hino,
izo mvyaro zozo zemererwa kuba abana ba musumba byose kuko urubuto ni se, ariko utari muri urwo rutonde ntushobora kwitwa umwana wa musumba byose, naho wo kwiraba ingwa canke ukiraba irangi canke ukisonzesha kenshi. Uremerewe kwizera uri mwabo bahungu babiri bandi basigaye, Hamu Yafeti. Wemerewe kwizera no kuzoba mu bwami bwo mwijuru, muga ntiwemererwa kwitwa ishamvu canke umwana wa musumba byose kubera utari muri urwo rutonde. Uremegwa imbere y'Uhoraho, umugabo ntushobora kwitwa iryo hanga abana ba musumba byose. Byatumye rero nzana iyi mirongo ngaha hejuru, Itanguriro 12:3. Abana ba Aramu ni Uzi na Huri na Geteri na Mashi. Aha uwo ndiko ndondera ni umwana wo kwa Aramu, abyawe na Shemu, avuye kuri Shemu, ni umwana wa musumba byose, abyaye umuhungu yitwa Usi. Nariko ngomba kubereka abatabaye muri Yeshuruni ko nabo bari muri urwo rutonde kandi bitwa abana ba musumba byose. Ndacengenda muri Yobu 1:1 havuga ngo mu gihugu cya Uzi hari umuntu witwa Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi atunganye, wubaha Uhoraho, akirinda ibibi. Uzi umuhungu wa Aramu avuye kuri Shemu, abyaye igihugu citwa Usi. Muri ico gihugu citwa Usi habayo umuntu w'umugororotsi yitwa Yobu. Nukuvuga Yobu yaba ni uruvyaro rwo kwa Usi. Usi atanguza igihugu, ico gihugu kirimwo Yobu. Niko bisigura. Ucigenda Yobu 6, nukuvuga Yobu 1:6 havuga ngo umunsi umwe abana ba musumba byose baje bashengereye Uhoraho, kandi na Satani yazananye nabo. Abo bantu bi Usi harimo na Yobu biswe abana ba musumba byose. Kubera iki? Ni igihugu cyo kwa Usi cyatangujwe na Usi, Usi wo kwa Aramu, Aramu wa Seti, Seti umwana wa musumba byose. Nico gituma baciye bavuga yuko muri Uzi, mu gihugu cya Uzi hariyo abana ba musumba byose. Nukuvuga rero nuko niko bari ku rutonde rumwe, kuko ni imbuto zabo bose bitwa abana bo kwa musumba byose, bitandukanye n'abandi. Hepfo nacinshiraho Itanguriro 12:1 havuga ngo Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'uruvyaro rwa Eberi rwose, nawe avyara abana. Ushemu ba Usi, aba ba Yobu, aba bana ba musumba byose bashengereye nabuzukuru ba Shemu. Rero ababuzukuru bo kwa Shemu bitwa izina abana ba musumba byose, mugabo ubwoko bwabo bitwa Eberi. Mwumvise Eberi, tuko twumvise ngo na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'uruvyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Eberi nibyo bisigura Igiheburayo. Izina Igiheburayo rivuye mw'iri zina Eberi. Nukuvuga rero Eberi n'uruvyaro rwose rwo kwa Shemu. Eberi nico citwa ubwoko bw'Abaheburayo. Shemu niwe yabyaye, niwe yomotswe ko n'Abaheburayo
bose bari ku isi uno munsi. Eberi naho ugomba ukarikuraho ukacushiraho abahutu, ubwoko abahutu. Shemu niwe sekuruza w'abahutu bose babaho uno munsi ku isi. Abo nabo tukaba twumvise ni abana ba Musumba byose. Hano hejuru nanditse nti Abaheburayo bingana abana ba Musumba byose, s'abantu basanzwe. Insiguye iri jambo mvuze nti s'abantu basanzwe, hejuru natanguye mvuga nti hariho ishari ayandi mahanga bafitiye ubu bwoko bwa Musumba byose. Ishari babafitiye nuko aba bana ba Musumba byose bari original. Kuba original kwabo nuko amahanga yose yavutse inyuma y'umwuzure, yaciye kuraba, niho yaciye. Bitaye ko kandi navuze nti naho bapima DNA, amaraso samwe n'amaraso akomeye cyane y'aba bana ba Musumba byose. Navuze kandi nti Uhoraho mu kubarema yabaremye abaregereye kuzuba, urukoba rwabo rurinda izuba, bafise melanini nyinshi zikwiye zo kuba mu isi. Bitaye ko kandi baremewe ibikorwa, ari naco gituma amahanga ashobora no kubadandaza kugira ngo baje gukoreshwa ibikorwa bitariha, batabariha. Kera cyane batarabona yuko ari abantu bakomereye ibikorwa, bari bagiye mu bundi bwoko, mugabo ubwo bundi bwoko biranka, babona yuko ntibashobora gukora nk'uko bikenewe. Baca birara rero mu bana ba Musumba byose, kuko ari bo bafise izo nkomezi. Bagize reka dukoreshe aba, ari naco gituma ubuhanuzi bwashitse ku bana ba Musumba byose yuko bazokorera abansi babo, byanditse mu gusubira mu Byagezwe 2:8, ndetse ni henshi handitse ayo majambo muri Bibiliya. Rero bafitiwe ishari ryinshi kubera bazwi ko ubwo buranga bwose si ubwo gusa, ni bwinshi kwitwa abana ba Musumba byose, guhabwa amasezerano, guhabwa ibyagezwe, guhabwa buri kintu cyose, guhabwa ubwami, guhabwa ndetse n'ubuherezi. Ibyo byose bituma amahanga ataciye kuri urwo rutonde agira ishari. Ni naco gituma mubona n'isi uno munsi imeze gutya, ni kubwaba bantu, ni kubwishari ry'aba bantu. Naciye nshima rero kwerekana imirongo muri Zaburi 8:2-6 herekana yuko aba bantu bitwa abana ba Musumba byose cyangwa Abaheburayo s'abantu basanzwe, ari naco gituma kenshi bitwa abamarayika b'Uhoraho. Ari naho bafatiye abavuga butumwa bavuga yuko ngo n'abamarayika mvejuru. Babivuga mu buryo badatahura kuko batigishijwe abamarayika ni iki, mugabo bakaca baza kubiha iyindi siguro ikagenda mu yindi sense. Ariko aha Zaburi avuga ngo iki, ngo ni jewe nababwiye nti muri ahaya, tuvuge Imana, mwese muri
abana ba musumba byose. Uwo ni Dawudi ariko avugishijwe n'Uhoraho yuko aba bana ba musumba byose si abantu basanzwe, nabo reka tuvuge mu rurimi ruzwi na benshi ngo ni Imana. Banditse Imana ntoyi kandi nibyo bategerezwa kwerekana ko ari nto, mugabo murumva ko si abantu basanzwe. Hepfo haca havuga ngo Zaburi 42:7 havuga ngo ariko nubwo muri Ahaya muzopfa nk'abantu, muzogwa nk'umwe mu bakomeye. No kuvuga rero bobo si abantu basanzwe, kuko urumva kubera baguye mu byaha bazohava bapfa nka urumva aho tuvuze ati rero si abantu, aba bantu nabo ni ba Ahaya. Hariho umuntu nigeze kubivuga ku rundi rubuga, arabimpora arabishira ndetse abikoresha nko kungwanya, mugabo nshima Ahaya ko mu nyuma yatahuye ibyo ndimwo. Ndabishima cyane. Nkoresheje uwo murongo werekana yuko aba bantu ba musumba byose bagirirwa ishari, si abantu basanzwe, ari nacyo gituma bitwa ishamvu ya musumba byose muri Yesaya igice cya 19:2-4-5. Rero Zaburi avuze ko ari ba Ahaya bato kandi ari abana ba musumba byose bose. Mwese muri abana ba musumba byose, abana n'abahutu sabandi, aribo Bibiliya ivuga yuko ari Abaheburayo. Hepfo twumvise yuko ngo mugabo kubera mukoze ibyaha, kubera mukora ibyaha muzohava mupfa nk'abantu. Urumva sabantu, reka tuvuge yuko n'abantu mugabo ntibasanzwe pe, ntibasanzwe. Mwumvise ngaha hari amazina abiri, abana b'Imana, ahandi ngo bari Imana. Rero kubwo kwifatanya n'abanyamahanga, kubwo kurongora abanyamahanga, bazohava bapfa nk'abantu kandi batari muri urwo rwego. Aho hejuru nanditse nti ubutumwa ku bahutu bingana Abaheburayo. Navuze bingana Abaheburayo kubera ibintu byagiye bihindagurika. Barabihindaguye abansi b'Uhoraho. Ibihugu uko byitwa barabihindaguye, imigezi uko yitwa muri Bibiliya barayihindaguye, amoko uko yitwa muri Bibiliya barayahindaguye. Abansi b'Uhoraho mwitwa Abaheburayo, mugabo uno munsi mwitwa Abahutu. Mukeneye kugaruka rero ku izina ryanyu, ku bwoko bwanyu. Murafise ubwoko ku isi, hari amoko menshi. Ubwoko bwanyu rero ni Abaheburayo, si Abahutu. Muga turakoresha Abahutu kubera niho bigeze uno munsi, ariko ubwoko bwanyu bwa mpwemu bwa Bibiliya ni Abaeberi. Abaeberi bisobanurwa Abaheburayo. Ikete kuri mwebwe. Igitabo cy'Abahutu 12:2-4. Mvuze igitabo cy'Abahutu mvuze igitabo cy'Abaheburayo, kuko ngaho murabona handitse Hebu, kuvuga Abaheburayo. Haravuga ngo igitabo cy'Abahutu 12:2-4. Ahubwo mwebwe mw'Abahutu mwegereye umusozi w'Isiyoni n'ururembo rwa Ahaya ahoraho,
arigo Yerusalemu wo mwijuru, kandi mwegereye ishengero ry'abamarayika batabarika badaharurika. Mwibuke twarize iby'abamarayika, erega muri abamarayika, erega muri ba Ahaya, erega ni mwebwe Siyoni, erega ni mwebwe Yerusalemu, erega ni mwebwe bana bo mwijuru. Nivyo ikicete kiriko kibabwira. Abahutu 12:23 mwegereye ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru. Ati arega ni mwebwe shengero, ni mwebwe mfura, ni mwebwe mwanditswe mwijuru, ni mwebwe bene ijuru. Mwegereye na Ahaya umucamanza wa bose. Mwumvise ko muri ba Ahaya mbere namwe. Mwegereye kandi n'impwemu z'abakiranutsi batunganijwe rwose. Aba bakiranutsi ni ba Yesaya, ba Dawudi, ba Yobu, ba Yesaya, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya, ba Nahumu, ba Amosi, ba Obadiya. Aba bagororotsi bose nibo mwamukako, nibo mwegereye. Igitabo cy'Abahutu 12:24 mwegereye na Ayimanu Haya, no kuvuga Yesu umucunguzi ahuza isezerano risha, umuhuza w'isezerano risha. No kuvuga ni mwebwe mugize isezerano risha, ni mwebwe sezerano risha, ni isezerano risha ryaje kubera mwebwe, ni mwebwe byose. Mwegereye n'amaraso amijegirwa avuga ibyiza kurusha yo kwa Abeli. No kuvuga amaraso waje kubacungura akabaha isezerano risha. Amaraso yayavuye kuri mwebwe, ni mwe mwegereye ayo maraso, nta bandi bantu. Reka ndabahe nakandi. Ubu n'ubutumwa ndiko ndabaha ni kete ndabandikiye abayasharani bukuri. Iri kete ni ikiwanyu mwebwe mwitirirwa Abahutu kandi muri Abaheburayo. Ndabahe irindi kete. Ikete rigira kabiri twebwe abayasharani bukuri twandikiye Abaheburayo aribo Bahutu. Ni duciye mu izina rya Paulo yandikiye Abayahudi aribo Bahutu cyangwa Abaheburayo bari mu gihugu cy'Iroma, bashwiragiriye mu gihugu cy'Iroma. Ikete rero gize kabiri tubandikiye tubashikirije twebwe abayashirane bukuri. Roma ni 3 ndetse na 4. Twebwe abayashirane bukuri turavuze tuti ndetse twakwipfuriza kuvumwa no gutandukanywa n'umucunguzi kubwa bene wacu aribo b'umuryango wanje kumubiri, aribo b'umuryango wacu kumubiri. Bisigurwa ngo nakwipfuza ko twoba ivyambo mbere. Nukuvuga kuba ivyambo abarovyi nibo babizi. Kuvuga buno butumwa muri buno buryo no mwisi ya none no kuba icambo, wanka ubugingo, no kuvuga wanka ubuzima uriyanka. Benshi barabitinye. Rero twoshimwa kuba ivyambo no gutandukanywa, basi twebwe tukapfuma tuzogwa mu muriro twebwe. Mugabo bene wacu kumubiri b'umuryango wacu kumubiri
twebwe kubera turi bake twopfuma tuvaho umucunguzi akapfuma twokwemera tukaba incungu. N'ubu twemera kuba incungu kuvuga ibintu nk'ibi ku bwa bene wacu bo mu muryango wacu ku mubiri. Romani 9:4 kuko ari abo bene wacu ku mubiri ari abayashuruni. Muzi umugabane wabo no kuba abo guhinduka abana ba Musumba vyose no guhabwa icubahiro no guhabwa amasezerano no guhabwa amategeko no guhabwa imihango yo gukorera ahaya. Ibi byose ni vya bene wacu ku mubiri, nta wundi muntu yemerewe kubihabwa. Rero twemera kuvumwa. Bama batubwira ngo turabanyamacakubiri, tubabwira ati turiko tubisoma hano, si twebwe twavyanditse. Twebwe twovyanditse twokwemeye tugahuyengeza tukabuvuga kumwe abandi bavuga kumwe kwimbeba ijya ihuha umuntu ntabimenye. Mugabo kubera twemeye nyene kuvumwa nta kundi niko bimeze. Ntawe uzomara imyaka 200 muga ku bwa bene wacu turavyemera nta kundi. Icyo twokoze kubera twotinye twokwiciriye amahera tukemera nyene uko nyene. Mugabo kubw'umubabaro b'ibintu biducako kubera abantu batavyo bazi, reka twemere nyene uko nyene nta kundi. Rero iri kete ribashikire kandi ribashikire mumva umubabaro wacu, abakunda kutugora kandi muri urwo rutonde. Ntimware mukwiye kuducokesha. Hari n'igihe twirigwa ubusa tukemera nyene uko nyene nta kundi. Rero iri kete turarisinye ko abayasherani bukuri. Aya makete uko ari abiri nabashikire kandi mwumve icyo arimo. Muri ba ahaya, muri abana ba Musumba vyose, mugabo mukabyanka ivyo ngo muzopfa nk'abantu. Niko bimeze. Ahaya ntazoraba ngo bimeze gute, ariko agomba ko mugaruka impwemu z'ubugingo ziciye muri Ezekiyeli nizo. Nimusubire ko imibiri amagufa naterane, nimuronke izo mpwemu z'ubugingo zibinjiremo, nimube ingabo zikomeye, muhaguruke nimuve muri izo mva, hanyuma musubire mu gihugu cyanyu Arekeburani. Hosea 1:10 ngo kuko uwo munsi w'Iyezereli wo kuduga kwanyu muri Arekeburani uzoba uhambaye. Kubw'ivyo reka mperaheze ndabipfuriza kugubwa neza. Abari muri runo rutonde ntimunywe zimanyinya, tubipfuriza kunywa agatobe kakavinyu keza. Nimba uhishuriwe unezererwe, utarahishurirwa naho kumbure ahaya aracari kumwe nawe, aracaguhamagara kugira ngo uje muri urwo ruhongore. Uru ruhongore rwo muri Luka 3:23-38. Ahaya akubwira ngo ingo muri runo ruhongore kubera warusizwemo wagize ayo mahigwe kugira ngo ube umuntu adasanzwe, umuntu yitwa Ahaya, umuntu yitwa umumarayika, umuntu yitwa umwana wa Musumba vyose, umuntu
akazokwanka ibiriko bivugwa by'impwemu y'ubugingo ngo azopfa nk'abantu, si umuntu asanzwe mugabo azopfa nk'abantu tu, niko Bibiliya yabivuze. Egome, reka tugeze hano, amakete nayo mweretswe, mwahishuriwe. Kubw'ibyo reka tubipfurize mpwemu nawe nakore ikindi gikorwa cyo kubasangaho muri, kumbure ngira ngo mwipfuza ibyo kurota n'ibindi, ariko uku niko kwerekwa kandi uku niko guhishurirwa. Ubu yari mwene so Ubucumi Isaka, mwariko muraganira. Mugire igihe cyiza. Shalom shalom. Ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza aho iki kiganiro kigeze, kandi nshimira namwe mwese murushirizaho kudukurikirana no mu bindi biganiro byaba byarenganye kumbure n'ibizoza. Ndabifurije ibihe byiza mwese hamwe, ndabasaba gufyonda subscribe cange sabone. Abafise ikibazo canke ibibazo, inyunganizi, mwese uwo ari we wese ashobora kwandika aho munsi, noneho tukarushirizaho kuganira no gufashanya muri uru rugendo. Mugire ibihe byiza mwese. Shalom, bye.